Mu gihe yariko arashikiriza ivyaranguwe mu gice ca mbere c'umwaka w'ibikorwa mushikiranganje arongoye, Ambassadeur Albert Shingiro yamenyesheje ko abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 benshi bagihawe indaro mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Shingiro yibaza ko ico gihugu kitazokaba imigenderanire myiza n'abagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu kwanka kubazana mu gihugu c'u Burundi ngo bakurikiranwe n'ubutungane. Nama nabivuze igihugu kibanyi ni igihugu gikomeye kurya tutitorera abavyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanyi. Nico gituma tugize ko dushoboye kose kugira ngo dushobore kubana neza. Dushobore kubana neza ubu rero ibintu biteye kuvyukuri biteye kure naho akiri inzira ndende na cane cane mwaravyufise yuko imipaka y'u Burundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguruwe haba mu mazi ku mipaka terrestre n'ibindi imipaka yose iruguruwe abanyarwanda cyangwa abarundi abatanzania abaganda n'abandi bashaka kuza Burundi atakibazo na kimwe biteye bashatse kubiga ubutegetsi kiriya gihe mu 2015 benshi baracana muri ico gihugu mugari ibiganiro birabandanya bitwocere tureka gukora gufata ingingo zimwe zimwe zorohereza abenegihugu bacu mu bihugu ari bibiri kubera ico kibazo ni kibazo gishobora gufata indwi zitari nke cyangwa zitari makeya mugabo turacakiriho kuko murabizi neza nk'iyo umusuma aje kwiba mu muryango wanyu hanyuma agacahungira mu rugo rukurikira urwo rugo rukurikira n'imigenderanire imeze neza cyane mu gihe umusuma akiri muri icyo gihugu akiri mu muryango bambe bamugaburira bamuryamika bumva ko bitokunda nico gituma rero ku by'ukuri ibiganiro hagati y'ibihugu byacu ari bibiri mu bijyanye n'ico kibazo birabandanya tukizera yuko icyo gihugu kibanyi kitobuza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu ari bibiri n'imigenderanire hagati y'abenegihugu bacu ari babiri ngo biguze no kugumana abantu by'ukuri ataco babazanira mu bijanye n'imigenderanire n'andi makungu no bita yuko hungara arabashitsi babateye ingorane babwiza kwikurako ningo nayo kubijanye n'amasezerano yari hagati y'igihugu c'u Burundi na Serbia yahagaze Burundi butagishijwe inama. Shingiro yamenyesheje ko amasezerano hagati y'ibihugu ari amasezerano atagihugu na kimwe citwarira ikindi ngo nticayubahirije. Cyo bafatiwe ku bibuga vy'indege bitandukanye mu bihugu bitandukanye. Shingiro amenyesha ko leta y'u Burundi iriko iravugana n'ibihugu hamwe n'amashira hamwe y'indege yabatwaye kugira ngo barabe uko abarundi bogarukanwa i Burundi. Amasezerano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu cyangwa amasezerano yayo yose hagati y'ibihugu n'amasezerano novuga yuko yadashizwe mu ngiro nta gihugu kijana ikindi kwishengeza mu masentare mpuzamakungu n'amasezerano ahagaze ku kwizerana hagati y'ibihugu. Igihugu cyose kirafise uburenganzira yo guhagarika cyangwa kuvuga ati ndahagaritse ingingo zimwe zimwe y'amasezerano. Igihugu ca Serbia ku bwigenge bwacu carashoboye guhagarika yuko abarundi batoza baragenda muri Serbia badafise visa. So kuvuga yuko igihugu cahagaritse yuko abarundi boja muri Serbia cahagaritse yuko kibwa yuko twobizwa kujayo dufise izo visa. Mugabo ku basanzwe bafise z'amapuro z'inzira z'icubahiro bita passeport diplomatique n'impapuro z'inzira z'akazi bita passeport de service abo bazoguma bagenda atagisabwe atabizisabwe. Mugabo bafise passeport z'ijya zisanzwe abo kugira bagende muri Serbia bazosaba amaviza. So kuvuga rero ko babujije ko abarundi bajayo. Ku barundi iyo ngingo yafashwe bari mu nzira nabo turabikurikiranira hafi tuzoza turaraba ko bari mu bihugu byinshi turabe ngene tuganira igihugu ca Serbia hamwe n'amakompanyi y'indege yabajanye kugira turabe kumbure ko babandanya canke vyanse amakompanyi y'indege ashaka kubagarukana mu gihugu c'u Burundi hanyuma bamaze gushika ngaha bace basaba izo visa. Tubamenyeshe ko umwaka w'ibikorwa vya leta utangurana n'ukwezi kwa Mukakaro ugahera kandi mu kwezi kwa Mukakaro. Nayo gice ca mbere kikaba carangiranye
n'ukwezi kwa Nyakanga.